ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, gisata ca politike, gisata c'indero, gisata cy'umutekano, gisata cy'uburimyi n'ibindi byose bitandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe kandi ameze neza. Reka rero tudatevye tubagezeho impfunyapfunyi ya makuru agira yibandeko. Kinama irabangamiwe n'imbonerakure, amabi, ubusuma n'iterabwoba ryo mwijoro biriko biriyamirizwa. Naho mu yandi makuru turababarira ko General Prime Niyongabo ubuheruka aho AFC M23 ifata Uvira yaratubeshye ngo banze kubarwanya kugira mubahirize amasezerano. Rero none biragaragara rero yuko aho bigeze M23 igiye kurasa kuri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyero ku buryo bweruye. Naho mu yandi makuru turaza kubabwira ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero akaba n'umukuru wa African Union yagarutse mu gihugu yagarutse mu gihugu avuye rero nabyo turaza kuba tubashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero tudatevye tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido, ariko mu mbere yuko tugera ku buryo bw'idonido ndisabira we utari wafite na subscribe canke se sabone kugira ufyonde ko maze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka tudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Kinama irabangamiwe n'imbonerakure, amabi, ubusuma n'iterabwoba ryo mwijoro biriko biriyamirizwa. Bujumbura kwa 24 ntwarane mu gace ka Kinama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi. Umutekano mu makaritsiye uriko uratituka bigatera ubwoba bwinshi abahaba. Ibikorwa vyo kukizura mwijoro bikogwa n'urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ari mu mabi akomeye bagurizwa ko bakorera abanyagihugu muri karitsiye ya Carama. Abatari bake mu babibona bavuga ko imbonerakure zizunguruka mu mabarabara buri joro zigahagarika abantu zigaca zibakorera ubukozi bw'ikibi. Umuntu wese azofatwa afise ikigwanisho azoca yicwa ubwo nyene atabanje gushikirizwa inzego zibifitiye ububasha. Niko bivugwa ko umwe mu barongoye imbonerakure yagabishije nk'uko vyemezwa n'abavyiyumviye bashinga intahe. Nk'uko ayo makuru abandanya abivuga, umuntu wese afashwe mu masaha y'ijoro ategerezwa gutanga amahera, amatelefone n'ibindi bintu afise. Abavyanka barakubitwa bakanamaramazwa mu bantu, nko kwirukanwa bagasubizwa inyuma inshuro nyinshi imbere y'isinzi ry'abantu. Uwo batazira koci azwi nk'imbonerakure yiyita ko ari umukozi w'iperereza avugwa nk'umwe mu bakora cyane ayo mabi. Abanyagihugu bavuga ko amaze gufatwa inshuro zitari nke ariko arasahura abantu. Amakuru ava mu begereye uwo mugwi avuga ko ivyo bikorwa vyo gukizura iyo mwijoro
yo ijoro bikogwa mu gushira mu ngiro amategeko yo gucungera umutekano w'amakaritsiye. Ubwo rwaruka rugenda rufise inkoni rimwe na rimwe n'inkoho. Abandi kwifatanya abanka kwifatanya n'ubwo rwaruka bategerezwa gutanga amahera ku butegetsi bamwe harimwo uwo koca. Kuri ico kibazo abanyagihugu baba muri ivyo bice basaba ko ubutegetsi bwihutira kugira ico bukoze kugira basubize umutekano mu buryo kandi bahagarike ayo mabi. Tuvugana mu ntwaro muri ako karere bemeza ko batazi ivyo bivugwa, bakanahumuriza ko umutekano ucungerewe neza mw'ico gice co mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umugwi w'urwaruka wiyamirizwa cane hagati yo gucungera umutekano n'ukwama wagirizwa amabi. Imbonerakure n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu uri ku butegetsi mu Burundi kuva muri 2005. Inyuma y'amasezerano ya Arusha yo muri Myandagaro 2000 kenshi baravugwa mu bikorwa vy'amabi bikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi cankwa abikekwa ko batavugwa rumwe nabwo. Akenshi baratumwa n'abategetsi b'u Burundi harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye afasha mu bikorwa bimwe vya gisirikare muri RDC, bakanafasha mu gucungera imbibe no mu bikorwa vyo gukizura mw'ijoro mu makaritiye mu mitumba y'igihugu. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ivuga ko uko kudaharanirwa ivyaha biba vyakozwe bituma bibandanya. Kudahanirwa rero nk'uko biri mu cegeranyo c'umwaka uheze ishirahamwe Ligue Iteka ryasohotse muri Nzero. Imbonerakure zagirizwa ubwicanyi 110 ku bantu barenga 400. Iteka ryasohotse rigaragaza ko ibi vyose vyabaye mu gihugu mu mwaka wa 2025. Two kwibutsa ko ONU yari yise imbonerakure umugwi w'inkorabara zitwaje ibigwanisho bitemewe n'amategeko, zikaba n'igikoresho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakoresheje mu gucinyiza abantu muri 2015. Inyuma y'imyidurumbanyo ijanye n'ikiringo ca gatatu cateye impari c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, gushikirizwa vyeruye n'umukuru w'igihugu muri Myandagaro 2023, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashize imbonerakure ku murongo wa mbere ku munsi wazihariwe ashima uruhara rwazo mu gucungera imbibe. Uburundi buracunzwe kuko dufise imbonerakure, utavyemera aze avogere imbibe zacu azoca abona ukuri, niko yavuze. Avuga mu Kirundi, umukuru w'igihugu yarashimiye kandi uruhara rwazo mu kukizura ijoro, azihamagarira kubigwiza. Avuga ko abazinegura bategwa intege n'ibihugu vy'i Buraya na Amerika kuva mu ntureka zo muri 2015.
naho mu yandi makuru iravuga ko M23 igiye kurasa FDNB byeruye. General Prime Niyongabo uheruka aho AFC M23 ifata Uvira yaratubeshye ngo bamaze kugwanya kugira banze kubagwanya kugira mwubahirize amasezerano yari yaraye agiye ko mukono i Washington. Ubu ngabo baragarutse bazanye inguvu nshasha kugira bahisubize kandi muzongera kubatesha ngwiki kutubesha ngwiki. Twamaze kumenya ko intare za Sarambwe zibasomya ingufu nuko mutemera vya bisimu mwari mwarugaje umupaka. Nizere ko mutabijanye kure kuko turazi ko atayindi ngingo yihuta mufata atarukugara umupaka. None muzugara kugeza ryari? Rero niko ariko baribaza na cyane nuko bigaragara ko rero ko M23 yacanye umuriro kuri rero rero igisirikare c'u Burundi rero yaje kuba gicanaho umuriro ngayo. Rero nguko ariko mu yandi makuru umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru wa African Union yagarutse mu gihugu. Rero yaravuye mu rugendo rw'akazi i Bogota mu gihugu ca Colombia aho yitavye inama idasanzwe yahuje ibihugu vya Afrika n'ivyo muri Amerika y'Epfo hamwe na Caraïbes. Iyi nama yabaye kuva kuwa 18 gushika kuwa 21 Ntwarante 2026 igamije gutsimbataza imigenderanire n'ubufatanye hagati y'ivyo bihugu mu bijanye n'ubutunzi, iterambere hamwe n'umutekano. Ngaho rero nguko aya niyo makuru twari tubafisiye none. Turabashimira ko mudahema kubana natwe, ariko nibutsa wewe tutatanguranye zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko muri aya makuru twabariye ko imbonerakure rero zikomeje guteza umutekano muke, harimo rero no kubuza umutekano abatuye mu bisagara bitandukanye. Naho mu yandi makuru twabariye ko M23 yarahiye ko igiye gucana umuriro ku gisirikare cy'u Burundi. Naho mu yandi makuru naho twabariye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaje kubashika mu gihugu ni mu nyuma yaho yaravuye mu butumwa bw'akazi i Bogota muri Colombia. Rero niyo makuru twari tubafisiye none, reka tugushimire twibutsa wewe utarafise na subscribe kugira ufyonde ko amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.